Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Imakamba umukuru w'umurwi ujejwe gutegura amatora muri komine yarahagaritswe umwanya Gerard Karenzo yarahagaritswe n'igipolisi mu gitondo co kuri ubu wa mbere ivyo vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi yabajijwe n'inyamiramabi imbere yo kurekurwa yagirizwa gusesagura amatungo y'ishengero aserukira Gerard Karenzo yahagaritswe inyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi ku rugo rwiwe ndetse no ku rushengero rwiwe Mozimu ni ukuvuga Mountain of Salvation Ministry Church bamwe mu bapolisi bashitse iwe barahasaka abandi bari bamaze gushika kw'ishengero aserukira ivyo ni ivyiganwa n'ababibonye bemeza ko uwo mugabo yaciye atwarwa muri komisariya y'igipolisi amasoko yaho nyene hakaba avuga ko Karenzo hakurikiranwa ku caha co gukoresha nabi amatungo y'ishengero aserukira imbere y'amategeko vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi mugina abantu barenga 70 barahagaritswe mu mezi adashika 8 kuko bagiye mu Rwanda mu kinyegero abanyagihugu begereye ku misozi ihana urubibe na komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ntibanyegeza umwitwarariko wabo abantu barenga 70 baramaze guhagarikwa n'igipolisi mu kiringo kidashika amezi 8 bagirizwa kujabuka urubibe bidaciye mu mategeko bamwe mu banyagihugu basaba ko imbibe zugawe zokugururwa abantu 76 harimwo imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD zirenga 40 baturuka ku mitumba ya Nyempundu Gitumba Kagurutsi ndetse na Nyamakarabo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke barahagaritswe mu kiringo kitarenga amezi 8 bagirizwa kujabuka urubibe berekeza mu Rwanda rimwe mu masoko mu ntwaro rikaba rivuga ko ari abadandaza bo mu Kinywa bibaja mu Rwanda bashoyeyo ibidandazwa bigizwe n'ifu y'imyumbati ikawa n'umuceri hama bagaca bagaruka mu Burundi bazanye ibiraya n'imiti vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi ikayanza uburuhukiro bumwe bwonyene basanganywe burarengerwa abantu bagaca bahamba ababo gihutihuti intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi ifise uburuhukiro bumwe burakenerwa cane none muri iyi minsi hararengerwa ku buryo ibitaro bibwira imiryango y'ababuze guhamba abantu babo n'ingoga kugira ngo haboneke ibibanza ababa mu Kayanza bemeza ko inshuti zabo ziba mu zindi ntara zidashobora kubaherekeza gushingura iyo myidogo ni y'abanyagihugu batakironka akanya ko gutunganya ishingurwa ry'ababo bitavye Imana ibitaro bidutegeka gutanga ibibanza mu buruhukiro mu gihe mu bisanzwe hategerezwa kuba inama y'umuryango itegura itariki y'amaziko hagafatirwa ku bintu vyinshi ubu ntibigikunda ubu ntitukigira uko tugira hagize ababura umuntu baca bamuhamba vyihuse ivyo ni ibivugwa n'abanyagihugu bayagiye SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure Hano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko umukuru w'umurwi ujejwe gutegura amatora muri komine yahagaritswe umwanya Gerard Karenzo yarahagaritswe n'igipolisi mu gitondo co kuri ubu wa mbere ivyo vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi
yabajijwe n'Inyamiramabi imbere yo kurekurwa yagirizwa gusesagura amatungo y'ishengero aserukira imbere y'amategeko. Gerard Karenzo yahagaritswe inyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi ku rugo rwiwe no ku rushengero rwiwe Mozimu, ni ukuvuga Mountain of Salvation Ministry Church. Bamwe mu bapolisi bashitse iwe barahasaka, abandi bari bamaze gushika ku ishengero aserukira. Ivyo ni ivyiganwa n'ababibonye bemeza ko uwo mugabo yaciye atwarwa muri komisariya y'igipolisi. Amasoko yaho nyene akaba avuga ko Karenzo akurikiranwa ku caha co gukoresha nabi amatungo y'ishengero aserukira imbere y'amategeko. Abayoboke b'iryo shengero basaba umuco mw'ikoreshwa ry'amafaranga. Nubwo biruko ariko, Gerard yica amatwi mu nyuma akabagiriza ko ari abanywanyi ba Seneri. Abo nabo barageramiwe kuko umugambwe uri ku butegetsi urabafata. Barakorerwa iterabwoba kuri telefone. Uko akaba ariko amasoko yacu yigana. Ayo masoko nyene yongera ko Karenzo yagenywe n'uwuserukira umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora muri komine nk'uwuserukira amashengero n'amadini, ariko vy'ukuri nuko ari umunywanyi ashiririye w'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu b'i Makamba baranamwagiriza ko yakoresheje urupapuro rw'umutsindo rutari rwo, bagasaba parake kubonerako gukora amatohoza kuri iyo dosiye. Amasoko muri komisariya y'igipolisi muri iyo ntara yabwiye SOS Media Burundi, natwe dukesha iyi nkuru, ko Gerard Karenzo yarekuwe bigiwemwo na Filemon Nahabandi yarongoye umurwi w'igihugu wigenga utegura amatora n'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Makamba. Vyinshi kuri iyo nkuru vyari ivyo nyene. Nayo mu yandi makuru kandi nuko imugina abantu barenga 70 bahagaritswe mu mezi adashika 8 kuko bagiye mu Rwanda mu kinyegero. Abanyagihugu begereye ku misozi ihana urubibe na komine Mugina mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ntibanyegeza umwitwarariko wabo. Abantu barenga 70 baramaze guhagarikwa n'igipolisi mu kiringo kidashika amezi 8 bagirizwa kujabuka urubibe bidaciye mu mategeko. Bamwe mu banyagihugu basaba ko imbibe zugawe zokugururwa. Abantu 76 harimwo imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD zirenga 40 baturuka mu mitumba ya Nyempundu, Gitumba, Kagurutsi ndetse na Nyamakarabo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke barahagaritswe mu kiringo kitarenga amezi 8 bagirizwa kujabuka urubibe berekeza mu Rwanda. Rimwe mu masoko mu ntwaro rikaba rivuga ko ari abadandaza bo mu Kinywabi baja mu Rwanda bashoyeyo ibidandazwa bigizwe n'ifu y'imyumbati, ikawa n'umuceri, hama bagaca bagaruka mu Burundi bazanye ibiraya n'imiti. Intwaro ikaba imenyesha ko urudandazwa ndengambibe rubujijwe muri iki gihe imipaka yo hasi yugawe hagati y'ivyo bihugu bibiri. Rimwe mu masoko yo muri ako gace rikaba rivuga ko iyugarwa ry'imbibe ryaje kunyura ubukene bw'abanyagihugu bo ku rubibe na cane cane ku ruhande rw'u Burundi. Ivyo vyatumye abantu bita bakajabuka urubibe bidaciye mu mategeko. Umwe mu bajejwe intwaro atarashimye kwidondora aremeza ko iyugarwa ry'imbibe rituma uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu bitagenda neza kandi ko abanyagihugu aribo bahagwa. Iryo soko nyene riremeza ko ihagarikwa rya bamwe mu batwarwa igice cabo gipfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'iyo ntara, mu gihe abandi bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Uruhigi rw'abantu bafata ingendo berekeza mu Rwanda rurabandanya, nayo ubwoba bukaba bwibonekeza mu maso y'abanyagihugu bo ku rubibe, ariko binaboneka ko batiteguriye kubiheba. Nubwo hari iterabwoba rikorwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi kugira ngo babuze abanyagihugu gusubira kuja mu Rwanda, abo bariteguriye kubandanya urudandazwa rwabo ndengambibe. Inama zarakozwe n'abajejwe intwaro ku ngero zitandukanye kugira ngo bumvishe abanyagihugu ko kumbibe ko bokurikiza ingingo yo kugara imbibe. Buramatari w'intara ya Cibitoke haragabisha ko abadashira mu ngiro izo ngingo bazohanwa, imbere yo kwibutsa abanyagihugu bose ko imbibe zo hasi hagati y'ibi bihugu bibiri zugaye. Kareme Bizoza akaba ahamagarira kandi mugenzi we wo mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda gucungera uruja n'uruza rw'abantu ku rubibe muri iki gihe.
indongozi z'Uburundi zarugaye imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda muri Nzero guheze bagiriza leta y'u Rwanda na Paul Kagame ubwiwe gukorana n'imirwi y'iterabwoba y'Abarundi na cane cane umurwi witwaje ibirwanisho Red Tabara ucumbitse muri Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo leta y'u Rwanda idahengeshanya kwiyamiriza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Ngaha kuri ino mboneshakure nokwibutsa ko tugushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwifurije rero kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.